muca muraba namwe ntiyaba atawucutugira nkubaje gukoresha ukawaci ushira mwijana ukiruka n'ubu ukaba wiruka ubugeze hehe canke uri umuhungu agira kuresha tigenduresha ukaca wiruka ugakura n'ibirato wiruka kubera atakarimwe ko horasyo karimwe wobigira gute kubera atabucuti buhari anabaje kukuramutsa wagize ubugene canke muri mu munsi mukuru ukaca uhunga ukiruka utuje nta muntu n'umwe agenda anyegereye ukiruka umwana aje kuyambira waramuvyaye ukaca wiruka ngo je sinshaka umuntu anyegera biba bimeze gute tuba mwishamba tuba turi bikoko ariko Imana yaduhaye iryo teka mugo umuntu ari mu bucuti n'abandi yibaza ngo vyarizanye umuntu afise imigendanye n'abandi yibaza ngo vyarizanye ntivyizanye n'indemanwa n'agashusho k'Imana yanshizemo nawe yagushizemo n'iteka rero rihambaye nzohezagira abazoguhezagira nzovuma ubuzokuvuma iri jambo turihagarare ko gatoya nzohezagira abazoguhezagira nzovuma abazokuvuma nzohezagira abazoguhezagira nzovuma abazokuvuma nzohezagira abazoguhezagira ubu rero nk'ubuje no kwiha jeho ntaco baze guhezagira benshi we nk'umana niba Imana ari ngere kuyindi nzohezagira abazoguhezagira wewe uwo wahezagira Imana iciguhezagira umaze guhezagira bangaha ubu kuba hatanze umuhezagiro niko Imana yaguhezagira ngo nzohezagira uzoguhezagira abana mwavyaye abakozi mukoresha bantu mukuze muri mu biro mukorera ahantu hatandukanye iki kintu Imana kibavure burundu ikituvure burundu kuvuma birabahezagira kandi maze kubahezagira niho acigira ngo nimurondoke ikintu kidahezagiwe ntikirondoka ikintu kidahezagiwe ntikirega ari kugira ati nimurondoke hama ndaza kubahezagira. Haleluya haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Umuntu yari yahinguye umukama Imana arameza ku isi ubwoko bwose bw'ibiti biryoheye ijisho kandi bifise ivyamwa biryoshe. Hagati mu murima naho hari igiti c'ubuzima n'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Umukama Imana rero ategeka umuntu ati urashobora kurya ivyamwa vy'igiti cose kiri muri uno murima, ariko igiti kimenyesha iciza n'ikibi ntuzukirye kunamba. Umunsi waramutse ukiriyeko uzopfa nta kabuza. Iri ni jambo ry'Imana. Ndabahaye mwiriwe mwese, sinzi ko muvyumva neza. Abari inyuma muravyumva, abinyuma muravyumva ngo baravyumva. Aho ni sawa. None rero kaze kuri uno mugoroba w'inyigisho ngaha muri katedrale zidutegurira novuga nti kunagura imiryango yacu, ariko kandi twitegurira urya munsi mukuru w'umuvunyi wacu Bikira Mariya umugabekazi w'isi. Icivugo cizi nyigisho, civugo rusangi cazose ni iteka n'ubuhirwe ni ibyawe. Iteka n'ubuhirwe ni ibyawe. Amajambo ari mu gitabo c'amategeko kigabane ca 30 akarongo k'icenda n'ak'icumi. Inyigisho y'uyu munsi rero ni menya iteka ryawe n'irya mugenzawe uheze urizigame. Menya iteka ryawe n'irya mugenzawe uheze urizigame. Iri jambo ndabasomeye riri mu gitabo c'Amamuko. Vyiza kugira ngo murisome neza murasoma igitabo ca mbere c'Amamuko n'ica kabiri, ikigabane ca mbere n'ica kabiri. Amamuko ikigabane ca mbere n'ica kabiri, ariko nahereye ku kigabane ca mbere akarongo ka 26
ndimukira kugikurikira nagenda simba hari ivyo nasimvye mwavyumvise. Iyi nyigisho rero ije gusubira kunyibutsa jewe na wewe iteka mfise imbere y'Imana n'iteka mfise imbere y'abantu. Gutahura iteka mfise bituma mpindura ibintu byinshi mu kubaho kwanje no mu migenderanire mfitaniye n'Imana na jewe nyene canke mfitaniye n'abandi bantu. Gutyo rero nkareka kurititura ahubwo nkariteza imbere nkarigendera sindaritetereze nkitera iteka nkaritera n'uwandemye uwarimpaye. Tubizirikane rero iyi nyigisho mu ntambuko zibiri. Intambuko ya mbere igizwe ni ibigize iteka ryanje canke ibigize iteka ryawe n'irya mugenzawe. Ubwa kabiri ibimfasha kuzigama iryo teka. Ibigize iteka ryanje n'irya mugenzanje, yo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ibimfasha kurizigama no kurikuza. Iyi ngingo ya kabiri umwanya unkundiye ndayivuga, utankundiye ndayireka. Inyigisho zikurikira ibyo aribyo byose zizoduha akaryo ko gutegera ko kuronka inyishu y'icotuma tuzigamira iteka twatewe. Bavukanyi twaratewe iteka rihambaye. Umuntu yibutse azirikanye iteka afise nta kindi kintu yogira atari ukwama ninahaza Imana. Muri ya Zaburi y'115 ntihenze igira iti mbega jeho nosubiza iki Mukama ku vyiza yangiriye. Jeho nosubiza iki Mukama ku vyiza yangiriye. Ati nzomuhereza ikarisi y'ubukiriro mpeze ninahaza izina ryiwe. Ibintu nagenda batumirire rero kugira ngo mubyumve neza bambe mubizirikane neza. Ibigize iteka imbere yuko ndabija idonido nagomba ndabivuge. N'umuho umuntu yokwibagira yibagira ibindi mugabo ntiyibagira ivyo nadondaguye. Ikigize iteka ryanje ubwa mbere ni inkomoko yanje. Icambere inkomoko yanje iragaragaza iteka mfise. Ariko kandi agashusho mfise k'Imana, agashusho naremwanye, ico ni ca kabiri. Agashusho naremwanye karagaza iteka n'ubuntu iteka mfise imbere y'Imana n'abantu. Ariko kandi umutima w'Imana, Imana yampaye yanshizemwo. Imana ikire mu muntu, murazi ko yaremye umuntu imushiramo umutima wayo. Urya mutima wayo zirya mpemu zayo zigaragaza iteka mfise ibikoko n'ibindi biremwa bidafise. Ariko kandi umuhezagiro nahawe n'Imana, ngo Imana irabahezagira. Bigaragaza iteka mfise ritagira uko ringana. Ariko kandi hariho n'isirwa. Twarasizwe ku mubyibatisimu twahawe, twarasizwe. Uwasizwe nawe abatagatifujwe ababaye no uvuga nti uwasizwe abatagatifujwe ababaye ubundi muntu. Ariko kandi hariho naho niteka mfise kuko Imana imaze kundema ntiyantaye mu gahinga ngo nyerere. Yarampaye ahomba. Iragira ati ja muri urya murima umeze neza. Sindi umuyererezi, mfise ikibanza ciza gitegura ikibanza nzojamwo mwijuru. Ariko kandi Imana yaraduteye iteka mu kuduha ibwirizwa. Novuga nti garde fou kugira ntihagire ico arico cose kiza kudutwara iyo gishaka. Iraheza iratwambika tuba bambaye, turambaye ubu ntituri gusa, turambaye ubwiza bw'Imana. Nta kindi kintu Imana yambitse ubwiza bwayo. Ivyo rero nivyo ngenda babitumiriye ko muzirikane, ivyo ngenda bazirikanishe. Gutyo tuve ngaha umwe wese agira ati mbega Mukama nahora nifata kurya ntazi ingene bimeze, nahora mfata naka kurya ntazi ingene bimeze. Iteka ryiwe, iteka ryanje bwa bundi nahora nifata nk'umuntu asanzwe ntasanzwe. Uheze ugire utangare nka wa wundi w'Izaburi y'umunani agira ati mbega Mukama umuntu wamubonye kwiki ko hatswe kumugira nk'Imana habuze akantu gato. Bwa mbere rero ibigize iteka ryanje n'irya mugenzanje fati mpere ku kambere, agace kambere
agace ka mbere inkomoko yanje ingo turema umuntu umuntu yobanza akavuga afatiye kuri kino kibazo ingo turema umuntu mbega wewe wavuye jewe navuye inkomoko yawe niyihe inkomoko yanje niyihe twavyumvise Imana yagize ingo turema umuntu avuze ngo ingo tugenda ahantu ntabarahaja ingo turema umuntu Imana avuze ingo turema umuntu ntiyari bwamurema yabanje kumwiyumvira Imana yabanje kumushira mu ciyumviro cayo kandi ubutatu bweranda bwarakoranye ngo turema umuntu Imana ntiyavuze mu kwiyubaha ngo twebwe Imana nka babandi bafise ubunyene usanga bagira ngo twebwe oya Imana yivuze ishaka guserura iciri hari Imana butatu bweranda turema umuntu mu cubahiro c'Imana mu cubahiro ifitiye abantu ngo turema umuntu yagize ngo ndema umuntu kumwe yagira ngo Musa genda hariya canke yazabwira abatumwa ngo Petero genda hariya yagize ngo turema umuntu nukuvuga ubutatu bweranda bwarakoranye Imana yariyumviriye turema umuntu asa natwe iyo rero itakwiyumvira ntuburiho iyo itanyiyumvira simba ndiho iyo itakwiyumvira ntuburiho iyo itanyumvira simba ndiho niyo yanyiyumviriye yakwiyumviriye utarabaho ingene uzobaho ingene uzoba umeze uri muremure mugufi inzobe ubwirabure aho niyo yiyumviriye ingene uzoburemwa wewe muri rudende ingene izokurema ikwiyumvira muri rudende nk'ikinege cayo ntiyavuze ngo turema abantu yavuze ngo turema umuntu kandi muzi yaremye babiri ngo turema umuntu tureme wewe tureme jewe nkuko atawundi muntu numwe Imana yoba ifise canke yoba donc ari wewe gusa wewe ibi rero turabibona mwibugwa ry'ivuka rya Yohani Batista mu kuvuka murazi ko umumarayika yabonekeye se wiwe Zakariya Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 13 gushika ku karongo ka 17 aho yagira ngo uzovyara umwana iramuvuga wazovyara ngo uzovyara umwana mu busaza uzovyara umwana ngo w'umuhungu ngo azotungwa niki ngo ntazogira ikiniki iravuga ico azorya ibutumwa azokora azotungwa n'intuzi zo mw'ishamba inkere canke ubuki bwo mw'ishamba azambara impuzu y'ibikoko azohindura Isirayeli azohamagarira ku mutima kubagararije abantu bahinduke kubera aho ntiyari bwavuke yaramwiyumviriye agiti uzovuka umeze uko uko rero kwa Yohani Batista ni kwa jewe no kwa wewe ariko kandi n'umuhanuzi Yeremiya turabona ivuka ryiwe ingene ryagenze Imana yagize iti Yeremiya ikigabane ca mbere akarongo ka 5 imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi nukuvuga imbere yuko dutwagwa mu nda y'uwatwibarutse igihe imbere yuko inda isamwa umuvyeyi asama Imana iba yarabanje kunyibaruka iranyibaruka ngo nari ndakubuze ngo utaranavuka ngo narakwitoreye ndakugenera kuba umuhanuzi w'amakungu utaranavuka imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse imbere yuko ndakurema avara ta conception ngo nari ndakubuze bamwe rero bagira ngo umwana ngo umwana ngo atarashikana amezi angahe ngo atarashikana ngo si umuntu wari kuca kureyo ujya ari karabivuga nyene kajya kabuta umuntu akaca gakura yakagata muri toilette araba ingena aza kuvuga rero ingena agaruka kubivuga
Imana imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi. Umuvyeyi imbere yuko atwarinda iyo ndutwaye si yiwawe niyo umukama. Imana haragaheze kakurema ikarema umuntu muri iyo nda, muri iyo mbanyi y'uwo muvyeyi. Hako nyene hariho abantu benshi biriko bararondera bakarondera kandi no kubasabira bakarondera bakabura, kugira ngo bobo ntibari bafise umubiri nk'irya yindi mibiri ivyara mugabo bikanga. Bobo aho umwana ayoja ntibahafise canke aho yova ntibahafise kubera ikataboneka. Imbere yuko uremwa mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi. Imbere ico kintu rero mukizirikane gishike kure. Imbere yuko ndakurema mu nda nari ndakuzi, hama ndakugenera. Nico gituma rero iteka ryawe rishingiye kuwakuremye, ridashingiye ku bantu canke ku bintu. Iteka ryawe ntirishingiye kuri data wawe, kuri papa wawe canke mama wawe, ntirishingiye kuri papa wanje canke mama wanje. Haba namba mama wanje na papa wanje, mama wawe na papa wawe nabakirizi b'Imana. Imana barakiriye ishaka ry'Imana, barakiriye kumwe Bikira Mariya agira ngo ishaka ry'umukama niriranguke je ndi umusavyi. Barakiriye Imana irarema muri we mu bavyeyi. Turi abana b'Imana imbere yuko tuba abana b'abavyeyi, kandi bishika kure. Imbere ujya mwana ugira ngo umwana wanje ni umwana w'Imana, Imana iramuguha niwe yamuremye muri wewe. Siko yabivuze ga yera, il nous a créé avant notre conception. Yabanje kutwiyumvira hamira tukriye. Ico kintu rero kirahambaye gose. Ibi rero nka mwebwe mubatse abamaze kugera kure kuduga mu byo kugira, hariho umuntu uzawumva ngo ndagufata uko nshaka nije nakubye umugabo, ngo ndagufata uko nshaka wa mugore wanje we, ngo ubu ndakugaba. Uramugaba ngo wa mugore we ngo ndakugaba kubera wamubonye afise imyaka 18 cyane n'icenda ukamuzana kuko data wanje hamaze kuba bintu bituma ari oblige yuko akugumira uruhande. Uramugaba numugaba numugore wawe tout simplement. Wa mugore ugira ngo ubu twamenyeranye si hahandi nari nkiri nkumi ngutana ngo ubu twamenyeranye tuza guhigana ngo wakagabo. Umugabo wawe ntumugaba, numugabo wawe ni icari n'umugabo wawe, mugabo wamuhawe n'umukama. Twumvise ngo Imana irarema umuntu iraheza igira gute? Ngo iraheza ngo imuha irarema umugabo hanyuma irema umugore, iraheza irabaheza ni murondo imuha umugore, umugabo imuha umugore iramuha. None yaramuhaye yitamumuha abamufise. Natwe nuko bigenda rero, inkomoko yacu ni ku Mana. Nico gituma inkomoko yacu yakomoka ku muntu ibari ntoyi. Niyo nk'umuntu akomoka ku bantu bakenye, umuntu akomoka ku bantu bagufi, umuntu akomoka ku bantu barebare, umuntu akomoka ku bantu batagira icefo ca ruguru, abafise complex. Ariko dufise inkomoko imwe y'uwaturemye umwe, aganza vyose agaba vyose. Wowe rero imbere yuko ubona icuri muri wewe, banza ubo iki kiboneka. Imbere yuko mbona ico ndi iki kiboneka, mbanze mbona ico Imana yangize kitaboneka, kirengeye kuboneka. Imbere yuko ibiboneka, imbere yuko mbona taye yanje ico ibi byose, banze kubona uwo mugambi w'Imana kuri jewe. Camura abantu bose, none ibintu byose byaremwe Imana ntiyari kubiremamwe abantu. Ucugira uti mukama ko nawe aranyumviriye jewe, ntungire impene, ntungire inka, ntungire intama, ntungire ingurube, ntungire inkoko, ntungire urubaho, ntungire imodoka, ntungire ibyatsi, ukangira umuntu ukanyiyumvira. Nkaba ndi ku rutonde rwabuze. Iryo tekaga wumva rimeze gute? Niho ratakindi wogira uti mukama aho nakwibagiye ndagusavye ikigongo. Mbere biri ntize n'igikomere ngira ntije barantutse ngo ndi umwana mubi, ngo ndi umwana atazi ubwenge, ngo ndi giki. Ngira unti naho yantutse ntaco wankuye ko nagizwe n'Imana, bijya n'amashahuri yawe kandi nta nakime kinzomba ko kuko ndi uw'umukama. Kandi aho nimirije nawe umukama uwandemye ni wafise kazoza kanje, ni wafise kahise kanje, ni wafise kubu kanje, ni wafise kazoza kanje. None rero bica bituma ndema ngira nti gabundi mvuke mu muryango Kenya canke utunze ngogo canke ndeke, Imana yanyiyumvirira afise umugambi mfise kusumba na kure imbona hakwisi nkako nyene isi yacu tuzoyiba ku mwanya mutoya. Ni nkomoko yanje rero
menya inkomoko yawe muvukanyi, inkomoko yawe s'amaraso ya nyoko naso, inkomoko yawe n'Imana yaremye ayo maraso ya papa na mama, iraheza irakubumba mu nda y'uwakwibarutse, uraheza uraja ku isi nk'uko n'iherezo ryawe ari hariya nyine. Ca mwumva iryo teka dufise, iryo teka rirarengeye. Niho ata muntu wogireyo gukangagira ngo ndakwica, unyica warandeme, ngo ndakugabunga warandeme. Turabana tout simplement, turasanga ubutumwa bwo kuri iyi si, mugabe bisigaye wewe umbona nk'uko abavyeyi banje bambonye, umbona nk'abandi. Uca kabiri agashusho k'Imana, ngo Imana ire mu muntu iramwishushanya, ire mu bufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Umuntu rero ntasa n'ico arico cose, ntasa n'ico arico cose, ngo ire mu bufise agashusho k'Imana. Urumva bwa mbere yiyumviriye umuntu ingene iramurema, ubu naho irasubira iriyumvira turemu umeze gute, ufise agashusho k'Imana asa n'uwamuremye. Wewe rero urazirikana iryo teka, urazirikana iryo teka ryo gusa n'Imana, uraritegera, ntusa n'ico arico cose, usa n'Imana. Abahora bagira ngo none ngo je ko ntarabona Imana, ngo wewe ngo Imana warayibonye. Ushaka kubona Imana, ushaka kumenya Imana ingene isa, ni wirabe. Nturabe uriya irabe, isa asa n'Imana, ngo asa na twebwe, usa n'Imana. Mbega usa n'Imana hehe? Usa n'Imana hehe? Usa n'Imana gute? Usa n'Imana hehe? Usa n'Imana mubiki? Kugira mumenye ingene nsa n'Imana canke usa n'Imana, nuko mbanza kumenya akaranga k'Imana. Akaranga k'Imana nafashe utuntu tune gusa, ni byinshi muga mfate tune dusanzwe tuca tuboneka mu muntu. Imana ni bwenge, Imana ni bwenge nyabwo, Imana ni bwenge nyabwo, Imana ni bwenge nyabwo, tout puissant. Imana yakuremanye ubwenge n'ubumenyi bwayo. Ivyo navyo kuyagize ngo isa nangwa asa natwe, ivyo navyo bigaragarira mu bikorwa n'ivyiyumviro mva bwenge Imana yampaye, l'intelligence et la connaissance biva mu bwenge, mu bikorwa by'imva bigaragarira mu bikorwa n'ivyiyumviro mva bwenge. Kubera ubwo bwenge Imana yampaye, ndamenya ko ndi umugabo, nkamenya ko ndi umugore, nkamenya ko ndi umuhungu, nkamenya ko ndi umukobwa, gatandukanye icatsi n'ururo. Kubera yampaye ubwenge, nayo ne mukurema gize ngo tureme ibikoko, tureme impene, tureme ibita, tureme kirya na kiriya. Irarema ibita. Nanje kubera ubwo bwenge yampaye, ndashobora gutandukanya umugore n'umugabo, gatandukanya umwana n'ubutari umwana, umusore n'inkumi, ibikoko n'ibitari bikoko, ibiki n'ibiki ndabitandukanya. Ariko singereza kubitandukanya, simperahereza kubitandukanya gusa. Ugaheza ukarangura ibijanye n'ico uri, ugaheza kuri ivyo urangura, kubera ubwo bwenge uramenya ico uri, ugaheza kandi ukarangura ibijanye n'ico uri, ukarangura ibijanye n'ico uri. Apana gucurika ibintu umugabo ugasanga yumvira nk'umugore, umugore akiyumvira nk'umugabo, oya. Kandi rero ikindi gikurikira, uca ushobora kwiyumvira ugakora kirya na kiriya nk'Imana, bikagushobokera. Ukagira uti ubu unya ngire nkora imashini, urashobora kugira uti ngire nkora imashini nyabwonko, ngire kirya na kiriya, ukagikora kigashoboka. Iyo itaguha ko gashusho kayo k'ubwenge ntavyo ushobora. Ico wakoze canke wiyumviriye ukakigaba ukakiganza, nk'uko Imana ihejeje kubirema byose yabihaye umuntu ngo abigaba biganze, ukakivuga kavuga uti kiniki, ukagiha ururimi kubera ufise ururimi rurangaje, ukakivuga. Igihe cyose ubigize ubugaragaje kura agashusho k'Imana, ubugaragaje ko bwa bwenge bw'Imana buri muri wewe. Umuntu rero akubwiye ngo uri kijuju, abacumuye kuko abagushize ku rugero rw'ibikoko bitiyumvira, bitaronse ubwenge bw'Imana. Umuntu agize ngo wakijujuwe, ngo wakipfa bwengewe, aha bagututse kandi abatutse Imana. Ibikoko nivyo bigenza itima nta bwenge bigira. Murabona na Matayo avuga ati mu kigabane ca 5:22 agira ati uwuzokwita uwundi umusazi
bizomukwega imbere y'Imana, imbere y'inama nkuru y'igihugu. Amwise naho ikijuju azotabwa mu nyenga y'umuriro. Uwuzokwita uwundi umusazi bizomukwega imbere y'inama nkuru y'igihugu. Amwise ikijuju naho azotabwa mu nyenga y'umuriro. Iki kintu kirahambaye. Imana yaraduhaye ubwenge, yaduhaye agashusho kayo muri ubu bwenge, mu kuduha ubwenge, kuko ni bwenge nyabwo. Nta muntu w'ikijuju rero ari. Afise ubwenge butangana, afise ubwenge bwiwe yamuhaye, afise ubwenge bujanye n'ubwenge bw'umuntu bwiwe, mugabo n'ubwenge bw'umuntu. Nta kindi kintu na kimwe kwisi gifise ubwenge atari umuntu. Ibindi bifise ibikoko bifise les instincts de conservation kugira ngo bironke, ntivyiyumvira, ntibirezona. Les animaux ne raisonnent pas. Birafise ingene bibayeho n'iki instinct de conservation. Mugabo umuntu afise ubwenge bw'Imana. Nico gituma ashobora gusubiramwo ivy'Imana yakoze, ivy'Imana yagize arabisubiramwo. Nico gituma Yesu arungika abatumwa adagira ubwoba, akabwira ati ndabarungitse mbere muzokura n'ibisumba ivyo nakoze, ndabarungitse muzokora n'ibisumba. Ico ni cambere cerekana agashusho mfise, agashusho k'Imana. Ariko kandi ikindi ako gashusho k'Imana kagaragariramwo, Imana ni nziza kandi ni nyeranda, saint, conscient, vrai et juste. Imana yakuremanye ubutore bwayo. Ubwo butore bugaragarira mu gatima mpanuzi, conscience, bugaragarira mu gatima mpanuzi. Umuntu kugira abe intore nuko agatima mpanuro kaba gameze neza, gatomoye, gatonze, kigana k'Imana, keranda. Nk'akarorero, inka iguteye umugere yo gusaba ikigongo, inka iguteye umugere iragusaba ikigongo. Urugo rutsitaye ruca rugusaba ikigongo. Washize indya z'abashitsi ku meza, inkoko nziza, hama abashitsi ukacubaha, ukagenda gatoyi ahantu ugiye guhamagara abashitsi, ugasanga akayabo karatwayemwo akaguru kamwe, karaza kugusaba ikigongo. Kubera akatima mpanuro kayo ntikariho, ntako yaremye, ntiyagiriza, ntizikibi n'iciza. Agatima mpanuzi rero kawe iyo kama kakuganisha ku ciza, ku bweranda, ku butungane, ku vyiza n'ibindi bikomoka ku Mana, ubu uri kuragaragaza ko uri mu gashusho k'Imana. Iyo ukoze ibihushanye naho n'ivy'Imana ishaka n'ubutore bw'Imana, ubugaragaje yuko agashusho k'Imana kawe katosekaye. Kandi murabibona ko abantu benshi nukuri agatima mpanuro kabo karatakaye, karazimiye, karahungabanye. Ikindi kinyereka kigaragaza agashusho k'Imana muri jewe, Imana ni bucuti. Dieu est relationnel. Imana ni bucuti, relation. Imana yakuremye nk'umuntu w'imigenderanire. Imana yandemye nk'umuntu w'imigenderanire, kuko Imana ni imigenderanire. Yagize ngo ingo tureme umuntu tumwishushanye. Ni benshi barafatanya, irema umugabo n'umugore kugira ngo ice yerekana ico itangaje cese ko umuntu azoba imigenderanire, azogira ubucuti. Iryo teka rero ibikoko ntiyari biteye. Inka ntizi ngo ijya ni muvyara wayo canke ngo ijya ni senge. None zijya nka bugira ati ijya ni senge wanje canke ujya n'umwuzukuruza wanje, ntavyize. Mugabo uragira uti ujya ni nyimarume, ujya ni senge, ujya ni data wacu. Horasi umuntu arashobora kugira ati gihe cyose umuntu agize ubugeni, ubucuti, agize ubugenzi n'abandi, aramukije abagowe, agize igikorwa cy'urukundo, abagaragaje ko ari n'agashusho k'Imana kajana ku bucuti, ko kagikora kandi gakomeye. Iyo umuntu aguma yiyugaranye wenyine, akaguma yiyugaranye, akaguma ari nk'ibuye, umweranda Paul wa Jean Paul II wagira ati umuntu muri ntozenya tawcitse yitse amure responsabilité, agira ati umuntu adakunda, umuntu ameze nguye ni objet. Umuntu abari objet ntakwiye no kwitwa n'umuntu, ni objet, ni kintu c'ikintu. Umuntu atagira relation, atagira ubucuti, umuntu akagatima mpano akagashusho katabonekera mu bucuti, muri relation, mu migenderanire, aba yarapfuye. Aha rero ndiko ndavuga gutyo, iryo teka ufise
ni inike nigi wawe ibikoko ntibirifise kugira ubucuti ca muraba namwe ntiyaba atabucuti ugira nkubaje gukoresha ukawacirushira mwijana ukiruka n'ukaba wiruka ubugeze hehe canke uri umuhungu agira kuresha ati genda ureshe ukaca wiruka ugakura n'ibirato wiruka kubera atakarimwo ko horasyo karimwo wobigira gute kubera atabucuti buhari nabaje kukuramutsa wagize ubugene canke muri mu munsi mukuru ukaca uhunga ukiruka utuje nta muntu n'umwe agenda anyegereye ukiruka umwana aje kuyambira waramuvyaye ukaca wiruka ngo je sinshaka umuntu anyegera biba bimeze gute tuba mwishamba tuba turi bikoko ariko Imana yaduhaye iryo teka mugo umuntu ari mu bucuti n'abandi yibaza ngo vyarizanye umuntu afise imigendanye n'abandi yibaza ngo vyarizanye ntivyizanye n'indemanwa n'agashusho k'Imana yanshizemo nawe yagushizemo n'iteka rero rihambaye uragira umuryango turafise umuryango guhera kuri nakana riga n'iteka ibikoko ntibirifise ivyo navyo rero bica bigaragarira mu gushaka no mu bwigenge bw'umuntu la volonté la liberté ucubigira mu mwidegemvyo ivyo Imana nturinda kugira ngo nje kuramutsa mama ngo nje kuramutsa dawe ngo nje eka nje kubugeni nje kuri dodo ivyo bica biza muri ka kamera Imana yagushiramwo kagashoka ukaca ugakoresha gusa ngari abatagakoresha hariho badakoresha agize umengo kugena imigendane n'abandi umengo n'umuziro umengo sinzi umengo araboshe aho no kumuraba neza kugira mu ntarabe ico yomufasha iryo teka rero ryo kuba agasho k'Imana ntirihera kurya Imana yamaho ntihere n'agasho k'Imana mu muntu ntigapfa gaheze n'urupfu ntiruzogukura mwako gashusho nico gituma taco tumuhemuka kuri iryo teka ufise ico ico cose kizoshikira umubiri ariko ntazi kizoshikira iryo shusho ry'Imana iryo teka wararimanywe kandi uzoripfana kandi uzoryamana no mwijuru kwa muri migenderanire ugira imigenderanire ha kwisi no mwijuru ariko hari ikindi ca gatatu umutima w'Imana umukama araheza ahingura umuntu mwibumba hanyuma ahuhira mu mazuru impemu z'ubuzima nyamuntu acaba muzima Imana imaze kurema umuntu asa nayo yaciye imushiramo ubuzima bwayo impemu zayo umutima wayo kugira ngo aheme nkayo akunde nkayo yiyumvire nkayo agira ubuzima nkayo nakarengwa imfizi y'intamitendera nkase kuva ubwo Imana iravye umuntu igaheza ikibona umuntu aravye Imana agaheza akibona n'umuntu byategerezwa kuba nyene ko Imana urabona ikuravye ashiga yongwe uyu muntu murabona ingene acegera ngo shinge nari mwiza ngo hinge nari vyiza cane nawe wategerezwa kwiraba ukacugira uti yo ndabonye Imana muri jewe ndabonye Imana yiravye umuntu yategerezwa kubona Imana aravye mugenzi we yategerezwa kwibona no kubona Imana naho umuhanuzi Izara bivuga mu kigane ca 49 karongo ka 4 avyitegereje akaraba ngene umuntu Imana yamuteye iteka niho yacagira ati ndi nagaciro mu maso y'umukama ube rero umukene canke umutunzi uw'umuzungu canke umwirabure uw'umugore canke uw'umugabo ube mugufi canke muremure ube ukiri muto canke ube umusaza iryo teka wararitewe n'Imana kuva ikikurema nta kintu na kimwe kizorigukurako usa n'Imana ufise impemu z'Imana ufise umutima w'Imana uri nk'Imana nico gituma utikengera ujya mwubakanye ujya mu bana ni afise iriteka ujya mukozi nyarucari wa wundi afise iriteka kuko afite ico tubaki dutandukanya cabaye dukuze ndabeshega yera tukiva mu nda y'abamama hari umuntu yarazi ko azovyibuha azoba muremure azotunga canke akaba umukene hari n'ujya rero womengo ni nyarucari agwaye utuvunja n'ujya ukoresha n'ujya muntu ari hasi hajya ahira iteka muraringanya mbere niba yararibungabunze neza arari gusumba wa wundi avuga ngo uyu muntu ntaca amaze mu rugo ngo nataye umwanya ngo narihenze ntiwihenze watahuye nabi mwatahuranye nabi
uragenda muri ekute babafashe kwegerana bamwatahuranye nabi iri teka rarifise nk'iryo ufise ibisigaye nico bita muri filozofi les accidents ni ibintu accessoire kiza kikagenda nkuko umuntu yogira ngo arashajije mugaje igihuzu kigasaza ejo yogira ngo ari inzobe ejo akirabura ejo yogira ngo afise imishatsi miremire ejo ikaba migufi ivyo nivyo bita les accidents ibisigaye la substance ico turi nyakuba ico turi riteka umutima w'Imana turawusange dufise impemu z'Imana twese Imana itubonye iba yibonye ariko hari ikindi umuhezagiro ngo Imana irabahezagira uguhezagira umuntu nukumuhamagarira kububasha bw'Imana n'ubuzima bwayo Imana revuze ngo yaramuhezagiye yamuhamagariye kububasha bwayo n'ubuzima bwayo nico gituma kubera ubwo bubasha bukomoka ku muhezagiro umuntu yaciye agira ubuzima ararondoka ubwo bubasha n'ubwo buzima turabufise muri twebwe Imana yaraduhushe yaraduhezagiye bambe nico gituma dutegerezwa natwe kubuha abandi mu guhezagira abandi kugira ngo nabo tubuzuze ubwo bubasha tubuzuze n'ubwo buzima bw'Imana umuhezagiro kandi uratyorora turabatyorowe kubera umuhezagiro twaronse umuntu aguhezagiye abagutyoroye umuhezagiye umutyoroye ukuvuma umuntu nukumwaka ubuzima nukumutera kw'imikoshi nukumuhamagarira kububasha bwa shetani nukumukurako iteka n'imigisha Imana yamuhaye nico gituma Yezu yadusavye kwama duhezagira n'abansi bacu Luka ikigabane ca 6 akarongo ka 27 ushaka ka 28 uhezagira n'abansi bacu kugira ngo nabo bagira ubuzima bagira ububasha barondoke bongere batyorogwe imyandu yose bafise bahinduke basubire kugira iteka ariko kandi nukuvuma canke ukuvuma canke uguhezagira biragira inkurikizi kuwabigize ivyo bigaragazwa n'aya majambo Imana yabwiye Iburahima iti nzohezagira abazoguhezagira nzovuma ubuzokuvuma iri jambo turihagare ko gatoya nzohezagira abazoguhezagira nzovuma abazokuvuma nzohezagira abazoguhezagira nzovuma abazokuvuma nzohezagira abazoguhezagira ubu rero nk'ubuje no kwiha jeho ntaco baze guhezagira benshi we nk'Imana niba Imana ari ngere kuyindi nzohezagira abazoguhezagira wewe uwo wahezagira Imana iciguhezagira umaze guhezagira abangaha ubu kuba hatanze umuhezagiro niko Imana yaguhezagira ngo nzohezagira uzoguhezagira nkuko nogira nti wampezagiye Imana iciguhezagira ndaguhezagiye nawe iciguhezagira iki kintu rero kirahambaye nzohezagira uzoguhezagira nzovuma uzokuvuma uravuma ujya muntu nanje ndakuvuma uramvumye Imana irakuvuma ingere kuyindi none tugize evaluation mubona gute nico gituma icaha nyacaha gusumba ibindi byaha nukuvuma w'Imana yahezagiye bantu mwubakanye mugumana uruhande rumwe cyane abana mwabyaye abakozi mukoresha bantu mukuze muri mu biro mukorera ahantu hatandukanye iki kintu Imana kibavure burundu ikituvure burundu kuvuma birabahezagiye kandi maze kubahezagira niho acigira ngo nimurondoke ikintu kidahezagiwe ntikirondoka ikintu kidahezagiwe ntikirega yari kugira ati nimurondoke hama ndaza kubahezagira yagize ati nimurondoke nindabahezagiye irabahezagiye hama ngo nimurondoke umuntu wese yaraheza kandi uyu n'umuhezagiro kama n'umuhezagiro novuga mvamana simvuga ngo ni kama ni mvamana umuntu yarahezagiwe umukino naco gihezagiye ubukigishizemo kiba kiri sacre umuntu ari sacre nagira umuntu azosubira kuvuga ngo wagitowe niko atamwanya uhari mugabo ndabahaye devoir à domicile abataha muhira babana umuntu azi yuko yavugiye umuvumo kuri mwene wabo kubo bubakanye ari umugabo n'umugore mutinya abana mugende ahantu mwiherereye
ugende mu cyumba uti ndaguhezagiye, ndaguhamagaraye ku muvumo, ndaguhamagaraye ku mugisha, ndagukuye ku muvumo, ndagukuye ku muvumo, ndagukuye ku muvumo, ndaguhezagiye, uri ntore, uri mwiza, uri mweranda. Ujya mukozi nawe ugende umbwira uti ndaguhezagiye, ndagusubije kwiteka, ndaguhezagiye, umuhezagire kandi ntibiherere ngaho. Uwo wari waravumye nawe ndagukuye ku muvumo, ndaguhezagiye, uhere ngaho. Kurumva aha ni devoir à domicile, bambe ni sekurungurana. Imana igize abazoguhezagira nzo bahezagira, abazokuvuma nzo bavuma. Hajya rero wewe uvumye umuntu, wewe wazango ni umuvumyi, ahubwo wewe umuvumo w'Imana utuza kuri wewe. We yaronse umuvumo wawe, nawe ucuronka umuvumo w'Imana. Murumva la difference? Wewe ucuronka umuvumo w'Imana kugira ati uzoguhezagira nzomuhezagira. Wewe ni wamuhezagira we yaronse umuhezagiro wawe, nawe ucuronka umuhezagiro w'Imana. Igituma isi idakira ni kubura ico kintu. Abantu ntibahezagira, ntibazi uburemere bw'umuhezagiro. Hari umuntu yateye ibiti bibiri, aratera ibiti bibiri kugira ngo agaragaze ububasha bw'umuhezagiro. Arafata imbuto zibiri nziza ziri selection, arafata ibikombe bibiri byiza birimo ivu ryiza, arabwira umukozi, arabivomera neza, arabivomera, arabishiraho neza, atagira ati tera ibi biterwa bifise imbuto zimwe biri selection cyo kimwe. Aragira ati tera, ati uko devoir à domicile ndaguhaye, agakorwa ndaguhaye imisi yose mu gatondo, iki giti uzokwama ukivuma, iki giterwa iki naco uzokwama ugihezagira. Uhejeje guhezagira iki naco ukivuma, atarazinduka rero imisi yose ubigire amezi 2. Ndakuvumye wagiharaga uragafuta, bayigiharaga uragafutamye, urakafutagize urakavumura, uragafutamye, urakabura urakazinga, urakaburiki akaja kuri kindi naco uragaheza, urakama byinshi, urakagira umugisha, urakagira bashizemwo ibintu bimwe, imisi ni imwe, ibintu byose nico kimwe. Kandi baza barahezagira kakakura kakagororoka kadoka kamwe badahezagira kaburuzingo mu mezi 2. Igiharage nticari bwafundurure ico bavuma, ariko ikindi naco cari mibimba, icahezagiyo cari mibimba, kino naco baza baravuma kimeze kacituniye muri kakanoze kagiseruka. Sije no hahera. Turabona abantu barazingamye ngo nibindi, ariko twabazingamitse. Turabona abantu barazingamye ariko twabaze. Ujya mugoro ugumuvumo azovumwa aburuzinga, ujya mwana azoburuzinga, nguragafuta baye umwana, nguragapfungura ikijuju, ngura igipfu, ngurakagira gute, nguragafutagiza ubwenge. Afete bijya ujya muvumo mushizeko. Urumva arazingama, uramufata mugana ugufata kabiri, uko Imana ishigaruka ati okay, navuze ko uzovuma nanje uzohezage nzoguhezagira, uzovuma nanje nzokuvuma. Sawa. Wewe ugira ko umwana wawe umuzingamitse, nawe ucuzingama. Umugabo umuzingamitse, nawe ucuzingama. Umugore wawe uramuzingamitse, nawe ucuzingama. Nico gituma abantu babansi ba solution so kubavuma, solution no kubahezagira, solution no kubahezagira. Uhezagira turakagira imigisha mugabo wanje, urakaba mwiza, urakaba mweranda, urakagira iteka, urakagira iyuje, urakagira iyuva. Ndagukunda wa mugore wanje, usa n'intore naho yo basa n'intoze wa naho yo bayirabura nk'ikaburi yo ako kirabura kawe niko nkunda ngo hingenureha muzomanura imvura yo kamubwira nyene utiyo ari muremure utiyo nabo nashaka ari mugufi na ataho ni utangora impuzu sinzogura igitenge kinini, ukamuhezagira mwananje uraza ubwenge naho yo bawuwanyuma ndazi uzobitora, uraza ubwenge aho byaragoranye gusa ndabizi, uragahezagirwa mukozi wanje, andaza aho turamena ibintu no kubera ubwoba, uragahezagirwa mukozi wanje, azoba mwiza. Wa munyezamu yo wari waborewe aho mwiza nguragapfuta baye umuntu uze yo no musi waronse umuta nk'abagabo, uragahezagirwa ejo ntuzosubira. Gutyo iki rero n'impamo n'umuhamagaro w'Imana, nico Imana idushakako. Iri ni itegeko ry'Imana. Guhera uyu munsi guherejo ugende wifatiye ingo zacu zirazingama kubera twazishizemo umuvumo. Imibiri yacu irazingama ko twayishizemo umuvumo. Imibiri yacu irazingama ko twayishizemo umuvumo, tutayishizemo umuhezagiro, twayishizemo ibintu bivumwe, ibintu byavumwe biva kuri sekibi tukabishira mu mibiri yacu.
ibintu byavumwe ngo nivyo mu bapfumu n'ibyahe tukaza tugashinga ngo nibindi bintu. Urugo rurazingama kubera twabizanyemo umupfumo. Twaruzanyemo umupfumo. Nico gituma hari ikintu wikeka kitari mu muhezagira mu rugo rwawe. Hamagara umusaseredoti aruhezagira. Fata amazi ahezagira upfumurana mwije mukugira uti isi nsobora kwemera kuguma mbana n'umupfumo kandi narahezagira. Waratunze ibintu mu rugo, uratunga ibintu by'ibishetani byo kuraguza ibintu by'ibi, ukaca wiraramira ngo bizohera. Imodoka warayiguze ubanda kugira ngo banze ushirayo kajya gashato k'imbwa, uco ushirayo nakajya gashato k'imbaraga sango niho ntawugira accident. Hanyuma uzobona uzinga mbere mu gupfa ntibazomenya niyo waguye. Babone utandatse uhomba, babone igamangazini yawe ihomba ngo nakantu washinze. Uguhezagira bizana umugisha. Uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Iki kintu nari nashatse kucensisa kugira ngo Imana ishaka ko duhezagirwa. Ibarahimu yarahezagiwe. Ni murabe twarahejeje turangana n'umusenyi wo mu ruzi kuko yarahezagiwe. Acara rondoka aronka umwana mu busaza. Ntihagire kandi umuntu yihebura ngo hararengeranye. Oya, we ni wihezagire gusa. Ujya muntu nabyanze muhezagire. Umuhezagira bizoteba bikunde. Wamwigemewe ntugengo imyaka araheze guma wihezagira gusa. Mwabavyeyi mwe bahezagira. Ujya musore ntugengo byaranze ntaduhera kironka ntaki. Umuhezagira nawe wihezagira. Ngo yinzu karabaye sinzoyuzuza ngo hakazi sinzokaronka gumuhezagira iyo dosi. Imana izobirikira kuhezagira. Izobirikira bihezagira. Iryo niteka rero. Niteka ryuko tumuhezagiro kandi natwe duhezagira bene wacu. Ico tuvuze kiraranguka kubera iryo teka. Turikoreshe rero. Ariko kandi hari ikindi kigaragaza iteka dufise guha aho umuntu aba ahiriwe. Umukama Imana atera umurima ahantu hitwa Edene mu buseruko bw'izuba, araheza ahashira umuntu yari yabumvye. Tuvuze ko Imana yashize umuntu mu murima w'Edene, tuba tuvuze ko Imana yamushize mu kibanza ciza c'umunezero c'ubuhigwe. Ibindi biremwa ntibavuga aho yabishize, byari ngaho, ariko umuntu yamushize ahantu heza. Ahantu heza hari umunezero, ahantu iwe muhira ata muntu bahasangiye, ahantu ata muntu numwe azohamukura atahikuye, ahantu izokwama imusangayo ngo muntu uri hehe, muribukije kumurango muntu uri hehe, yagiye kumurabaho yamushize. Mbega we urafisi wawe aho Imana yagushize kamuvukanye, urafise aho Imana yagushize igusanga, reka niryo niteka. Urafise aho Imana yagushize, Imana igusanga. Mbega uracara aho ni ubahafise, uracara aho Imana yagushize kandi gusanga, warahikuye canke ni hukiri. Utegerezwa kubona iryo teka ryawe, urafise uburaro n'uburamuko. Nico gituma umuryango ni ikinyene, umuryango ni ikusigura naho Imana yagushize, naho Imana yanshize kugira ngo ije insangeho, kugira ngo impezagirireho. Ahantu heza nta hantu na hamwe hasumba mu muryango, kuko nta handi hantu na hamwe yashize. Ahandi naho ntaha naho nkorera mu muryango. Nico gituma kurutisha iteka umuryango, kurutisha iteka ahuba nukuri n'ubujuju budahera no kutamenya iryo teka. Murabona abantu benshi barava ruguru akacagira ati hari iwacu ntumbaze kajya kanyokuru na kare nta kuntu, warusanga warahafashe nabi. Hajya niho wataye uruzogura hagumizaho, niho urahaheza urahafata neza, niho Imana yagushize. Aha naho wubatse hashasha, aha naho waje hashasha, naho ntugende ututora ugasanga umugabo afise urugo rw'indowa, urwa rugo rw'indowa nk'amwaswahi nk'abantu. Urugo yahawe mwisakaramentu, Imana igira iti ndagushingiye urugo ngaha, ugasanga afise ingo 10 zirya ngo zose wataye, izo ngo zose zisogondera. Ni ivy'ukuri ndabibabwiye, zica ubumeze nka Adamu na Eva. Imana yaje isangari gusa, utari muri rujya rugo Imana yagushizemo. Ahandi hose ubugiye kuba gusa, ngo basanga bari gusa. Shaka kuja mu hoteli ya kaka gute, uje hehe Dubai, niho numvise ngo hari hoteli Karahabutaka. Wataye urugo rwawe, iganzu yawe igisanzwe, ukagenda kukura hariya muri buriya kariya ka hoteli. Uri wataye urugo umeze nka Adamu na Eva yamaze guhunga Imana, uri gusa.
iteka waryikuyeko. Shaka wisiga amavuta, shaka wambara impuzu zinyerera gute, shaka wikubiteko parufe, shaka wigire gute, uri gusa. Uri gusa kuko Imana yakwambikiye nihajya. Bambaho Imana yagushize mu murima nihajya. Hama kwambika umuntu iraheza umukama Imana agirira Adamu n'umugore wiwe impuzu z'insato arazibambika. Kwambika impuzu, iyo mpuzu ivugwa n'iteka Imana yasubiye gutera umuntu. Imana yaramwambitse iteka ryayo mu gusubira kumutyoroza ububasha bw'amaraso y'umwana we Yezu Kristo. Twaratyorowe kubw'igicumuro cacu. Yezu Kristo yaradushubije iteka twataye. Ubu turambaye ubwiza bw'Imana muri Yezu Kristo. Ubu ntituri bimaramare, ntituri gusa. Ubu turafise iteka kuko twambaye impuzu twambitswe n'Imana. Umubiri wanje urambaye iteka muri Yezu Kristo. Muvukanye iryo teka uraribona? Urabona ko umubiri wawe wambitswe n'Imana? Turabona ko turabambaye iteka ry'Imana. Imana iraheza irabambika. Bari gusa irabambika. Iko kwambara rero kwagaragariye muri Yezu Kristo, aho yatwambitse umubiri wiwe amaraso yiwe, turaheza turatwikirwa n'ububasha bw'Imana. Ubu ntituri gusa turambaye. Muvukanye iryo teka uraribona? Muvukanye raba iyo mpuzu wambaye rero, iyo mpuzu wambaye ikwiranye n'iteka Imana yaguteye. Mbega umubiri wawe ko ariyo mpuzu nkuru, ubona ari umubiri wa Yezu by'ukuri, n'umubiri w'Imana. Urahimbara Imana. Imana irakwambika kuko umubiri wawe uri n'iteka. Ubu mubiri wawe uri n'iteka urambaye. Mbega twambara iki? Twambara impuzu zituma Imana inezerwa. Iyi mpuzu twambara yigana impuzu Imana yatwambitse. Twambara kugira ngo impuzu Imana umubiri wacu ugira iteka, canke twambara kugira ngo batubone. Bonaka mbona uwakubonye ubwa mbere ni Imana yo yakwiyumviriye, niyikuze. Ambarira Imana bavuka. Gendera iteka. Umuntu uragenda henye, umuntu agenda ari gusa, nta teka agira, kandi imbere y'Imana nta teka agira. Shaka wambara inyenyeri zimeze gute, wambara ibisayangana gute, wambaye utambaye impuzu z'iteka zikwiye, hamubwira uti nambariye umukama. Ubu mukama aranezerewe, ambonye yo anezerwa. Uri gusa kandi iteka ryaragiye. Uri gusa. Izo ntege ntawe uzikeneye n'iz'Imana. Ivyo bisusu n'ivy'Imana kuko nibizi, n'ibindi byose n'ivy'Imana. Ambarira Imana niyagira uti yo ndahiriwe. Niwabona Imana nk'ubunya bo ni munyigisho niko nta nibisanzwe. Niwabona ugira uti Imana je nonezerwa ndagenda inezereze, ngiye nambara ikareso gusa nja mu misa inanezerwa. Uraza niwabona ko ari byizoshima uraza. Kuko uzobura shetani kuko Imana yabonye abantu bari gusika bambika, nawe ukacuza imbere yayo utambaye, uzobura shetani. Niwabona uti jewe nambaye ijipo mugabo akako hejuru ntaca amabere kangende iyabone, uraza uze mugaje utaka. Urashobora rero kwidegemvya mugabo ugira uti ndi protege. Urashobora kwidegemvya mugabo ugira uti ndi protege. Umuntu mu kuvuga Imana yadushize mu mbibe, yadushize muri kirazira. Umuntu atagira kirazira nta teka bafise. Umuntu atagira imbibe nta teka bafise. Kubera iryo teka ry'Imana ndakingiwe. Si ikintu cyose kiza kintwara iyo gishaka, canke ngo kinkoze ico gishaka. Umuntu bayora aho bashatse nta teka bafise. Niyaguma muri iryo teka rero, niyaguma muri izo mbibe azohirwa. Murabona Adamu na Eva amaze kuhava, akava muri za mbibe vyaciye bigorana. Niyarenga karenga karimbi azogorwa. None bavukanye turacari mu mbibe, turi mu mbibe z'umukama. Turaha Imana yadushize, turya ivy'Imana yatubwiye ngo turye, twonke ivy'Imana yavuze ngo twonke, dukora ivy'Imana yavuze ngo dukore. Irega birahambaye. Muraraba agakwavu bakugaranye, hama bakugurura urugi, hari imbaka icigatwara kera. Abantu benshi rero barikuye muri kaje, ibintu byose bikabarya bikabaheza, ugasanga abantu baraheze basigaye bagenda ari birohori gusa. Kubera iki? Bikuye muri kaje, bikuye mu mabwirizwa,
ngo ntiwice bararivuye, ngo ntusambane basambane iminsi yose, ngo ntiwibe biba n'ibitari ntaco batiba, ngo ntugire ububeshi nibwo bagize umwuga. Basigaye ari abantu baheze. Imana rero mu kuduha rya bwirizwa yadushizemo protection, ni protection n'imbibe yadushize muri kazi kugira tugumane iteka, tuguma hayo kandi nta kihabuze. Ico mwumve kwibwirizwa atari uruhamo, atari ikintu kiremereye, ni iteka twateye kugira ibwirizwa. Urega none nko Imana iyo yatavuze ngo gusambana n'ibibi n'amareta akaca bikurikiza, wohuye n'umugore ukaca usimbirako. None impene mu gusimbira ku yindi ibanza kuyibaza ngo uruwo kwande ifa kubirinze. Ingurube mu gusimbira ku yindi inda kuyibaza ngo uruyo kwande. Iyi Imana itadushingira iryo tegeko ndababwiye, kuko iri tegeko rihagaze n'aya mategeko yose yatwa Dorome ngo umuntu agira ibikiniki, burya bishingira kuri iryo tegeko. Wewe ubushika nk'ubu wewe ufise umugore ugasanga ikindi ikigabo camushatse camutwaye, kandi wovuga reba atategeko rihari bikingira. Nawe ngo ufise umugabo ugasanga undi yamutwaye, ugasanga abakobwa bawe babatwaye, abahungu bawe babatwaye, kubera iki? Nta kintu na kimwe kibakingira, nta tegeko na rimwe ribakingira. Imana yadushize mu gukingirwa rero. Inka ntiyazikingiye, impene ntiyazikingiye, agahena aho gahuriye n'akandi biragasha, ainsi de suite. Urumva iryo teka gayera n'iteka rigize rirengeye. Je mvuga ibintu teratere murambabarira, sishaka ibintu byo hejuru, mvuga ibintu tubayemo kandi byodufasha kubona ico turi n'ico dutegerezwa kuba. Ariko icanyuma mpereje ko kuko umwanya bampaye uraheze, hari icanyuma cerekeye isirwa mbisiga ngo mweho ngo ryasigwa mwahaye rivuye kuri we riraguma muri mwebwe. Ryasigwa mwahabwa rivuye kuri we riraguma muri mwebwe. Nibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani kigabane ca 2 akarongo ka 24. Bavukana twarasizwe, muri igihe tubatirizwa baradusiza amavuta. Jewe ndi wasizwe n'Imana Data, nawe uwasizwe nawe aba yatagatifujwe. Kuva ubatijwe rero nturi kiremwa gisanzwe, uruwasizwe uri sacré, musanzwe. Iryo sigwa ntuditiranye najya amavuta y'amamesa, najya amavuta ya ntuzenya ya zakanamba bagitangwa iki. Oya, ni sigwa ry'umukama. Imana niyidusiga. Muri Bibiliya bavuze ngo isiga umuntu no kusiga, ngo yarasizwe aba yahamagariwe ku mutima n'ububasha bw'Imana amubesha. Nibyo rero Yesu yavuga yagaragaje cage ngo mutima w'umukama uri kuri jewe, ngo kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza aboro. Twarasizwe. Iryo sigwa rero ryatugize abandi bantu kwera tubatijwe, ryatugize abandi bantu, abana b'Imana n'abana b'Ekleziya, abana b'iteka, abana b'urukundo, abana novuga nti bo munzu, abana bo munzu, abana bo mwijuru. Ubu turabana bo mwijuru, turabana ba Yesu, barumuna ba Yesu Kristo, ingingo za Kristo. Kubera iryo sirwa, ingingo zacu ni za Kristo. Nico gituma rero ingingo zacu ni za Kristo, ingingo zacu ni za Kristo, Ekleziya umubiri wa Yesu Kristo. Ni twebwe ubu rero turaba Kristo kuko twasizwe. Nico gituma kubera iryo sirwa uri umukristo nturi nciyaho, uri umukristo nturi nciyaho, uri umukristo uri murumuna wa Yesu Kristo, uri urugingo rwa Kristo. Ugwara rwawe, umunwa wawe kuva ku mushatsi gushika kw'ino, uri urugingo rwa Kristo, urundi Kristo warasize. Ibiri kuri wewe byose byarahezagiye, ibiri kuri jewe byose byarasize, byarahezagiye. Nico gituma tugende tuzirikane iteka duha umubiri wacu, iteka duha umubiri wacu. Uwo mubiri gusukure uwuha iteka n'uwo mukama yarawusize, awusiga ngube wayo. Twasizwe ngo tukwegukira Imana. Umutima w'umukama uri kuri jewe kuko Imana yasize umenyesha inkuru nziza bo meze nkuru ubutumwa ndabukoreshwa n'uyo mubiri wasinzwe. Ufata neza rero umubiri, muntu ufise uruhara ku wundi mugirire neza mu gutunganya umubiri wiwe. Muhu two kurya turyoshe wa mugore we, two kurya turyoshe umugabo niyaba yabisumye, wa mugabo utanga amahera bigura abisumye. Mugura gahuzu keza, reka kurya brochette wenyene, reka kurya umwahenekene wenyene. Abana bambike, bajya bakozi bahiteka, ubahe wadise yo muri dushe, ubahe adise ya dushe, ubahe bahuduhera dutuma bikenura.
iyo mibiri yacu siyo kujana mu ihoteli, siyo kujana hariya, yarasizwe. Uwo munwa warasizwe ucamwo Yezu Kristo, izi ntoki zakira Yezu Kristo, ibitsina byacu byarasizwe, sivyo kuyerera. Ivy'ingurube ntivyasizwe, nico gituma bije iyo bishaka, ivy'impene nico gituma bije iyo bishaka, twarasizwe. None ayo mateka yose mufise, ayo mateka yose twese dufise, ayo mateka yose numva tuyazirikanye, Imana twoyigira gute? Twoyigira gute? Ngico rero icuri, ngigiteka ryawe, baha agaciro kawe, uri n'inkomoko muvukanye, uri n'agaciro n'agaciro k'Imana muri wewe, urimwo umutima w'Imana, urimwo umuhezagiro, warasizwe, uri nahuba, urakingiwe n'ibwirizwa, Imana yarakwambitse muri Yezu Kristo. Ibindi byose abandi bakubwira nguri kijya canke kiriya n'uruhendo, ntaco bimaze, ntaco bikungura, ntaco bihindura ku buzima Imana yaguhaye. Menya iteka ryawe, menya iteka ryawe, uheze urikingire, urizigame kandi uheze urigendere. Murakoze.